Nkurunziza bamenyanye ku rugamba. Jewe ndi mu bantu bamenye nyakwigendera Petero Nkurunziza mu ba mbere. Sinzi aho nohera naho nohereza nshaka kuvuga uburongozi bwa nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese muko makurikira kino kiganiro. Ndabatumirire rero gukurikirana kino kiganiro aho muza kumvira ibitari bike byamuranze kaze mwese. Murazi yuko aho biciye mukuru w'igihugu abarundi batari bake twafashe inzira kugira ngo tugarukane ibintu mu buryo, hanyuma twagiye tuva mu mihinga inyuranye, twarabanyeshure abandi barabakozi ba leta. Wewe yari muri kaminuza yigisha, twebwe twari muri kaminuza muga twagihurira twese hariya Musigati. Yari umuntu yitonda, yumviriza, yicisha bugufi n'ibintu byinshi. N'umuntu yagumanye rero n'abagwanyi aho twari hose, naho bari mu rwego rwa politike, muga bari bazi no kurwanaga, bari bakora bya politike baducira inzira, bapanga bene igihugu aho tuzoca. Urumva ntiyatinya, yari umuntu w'imboneza nyene. Urumva rero n'umuntu bose biyumvamwo, naco gituma bahavuye bavuga ati n'umuhuza, kuko nta numwe yamwinuba, umwe wese aramubwira akavuga ati naho bakagorana ujya niwe yodufasha, araciye araba n'umuhuza. Yari umugwaneza rero. Dufatiye ku bijanye n'urugendo rw'iwanje rw'amashure, jewe yarambereye umwigisha muri kaminuza y'u Burundi. Nashitse bwa mbere muri kaminuza y'u Burundi, nawe ahejeje hanyuma carambera umwigisha. Yakunda ko abo yigisha bose bamenya ivyo ariko arigisha. Mu nyuma rero aho tugiriye mu bihe bitoroshe, twaciye duhurira mu ishamba. Nkumbure yari mu wundi muhari, ariko mu nyuma yaraje mu muhari jewe nari nsanzwe ndimwo wa CNDD. Ico gihe rero twahuye, twaciye tumenyana ko nari umunyeshuri wiwe. Hanyuma tumaze kumenyana angira umugenzi, kuko jewe nari nsanzwe ndahamenyereye mu ishamba. Nanje naragize ivyo ndamufasha kugira ngo nawe amenyere kubaho ari mu ishamba. Twabanye neza cyane kandi yatubereye nawe kirumara mu ishamba, kuko tumaze kumumenya twese, murazi yuko ahantu hose hari abantu, mu Kirundi niho bavuga bati ha muruntu haragira ivyo tudahurizako, ariko twese ufise ico abaza, ufise ico bapfa na mugenzi we, twaca tuja kuraba nyakwigendera Petero Nkurunziza akaca dutunganiriza. Mbere ni naho haciye hava rya zina mwahora mwumva ngo umuhuza. Twese twaramukunda, twese twarumva impanuro ziwe, kandi ivyo yavuga twese twabishira mu ngiro. Yari ingabire Imana yahaye kino gihugu. Jewe bwa mbere igihe agenye mu mabanga n'umuhanuzi wa Buramatari mu ntara yacu ya Muyinga, nafise imyaka mike cyane. Hanyuma tubonana rero yateguye igikorane mu ntara nyene, ndagikora cyane. Hanyuma ndabona umugabo akunda Imana nka bidasanzwe. Rero mu nyuma asubira kungenda mu mabanga yo kumushikiranganje w'intwari ibere no gushamunwe bikorera utwabo amashiramwe ya leta. Aho twe twegeranye cyane gose, kuko urumva byari ibikorwa byo kuraba ukuntu ushobora gutunganya neza ivy'intwari ibereye. Harimo ibintu byinshi, Imana igihugu givuye mu ntambara. Mugakana natewe iteka kandi ko nari ndongo gushikiranganje nawe yarongoye
biragoye urumva harimo n'akabijya cyane rero amadosiye yarayazi yari umuntu akunda gukora cyane hari abantu bamubona hajya ari mu bikorwa rusange ariko agenda bene igihugu bakabeza ko amadosiye atayakoze ubwa mbere hoho yari umuntu avyuka kare cyane agatunda ku kazi kare rero hari amasaha yarampaye ikibazo cyose ufise uzuzura mpamagara muri amasaha nkamuhamagara ari ngiye usa naregeje n'urugero mu nyubakubera no kutagira uburambe mu kazi akavyihangana akamunazi kwihangana cyane akavyihanganira nagiye kandi rero gukorana bya hafi cyane ndi umuyobozi icegera cy'umuyobozi mwishikira ambaho ni ku munota ariko cyantangaje no mu bandi bakuru bakorana mu vyegera vyiwe basanga batonze saa 3 mugawewe saa 12:45 yaba ari ku biro bicara niyigisha ubu ndongoye ntiyo tonda saa 12:45 mugeze gutonda saa 1 je nanje saa 12:30 naba nageze ku biro yari umuyobozi arenga ivy'ubukuru bw'igihugu naraganira nagize amahirwe kuganira n'abakuru n'abantu bose batwaye kino gihugu abari bakihari twaraganiriye nabo naraganira na Perezida Bagaza naganira na Ntibantunganya naraganira na Domiciano naraganiriye na Buyoya hanini anashaka numve nkababaza ibibazo byinshi kuko ndakunda kubazagiza cyane nkaraba ukuntu yatwara kino gihugu cyari kintu kimwe yakubwira iki gihugu utazi Imana cyo kugura kukiroranya kuko n'igihugu cyaciyemo amacakubiri igihugu cyaciyemo intambara anza gusanga ari n'umuyobozi rero ashira mu ngiro uko avyumvira avuze ubumwe bw'abarundi amoko yose intara zose wazisanga ku kirimba kuko hajya niho hari amabanga rero y'ukuri niba ashakura umuntu ashira mu ngiro ivyo yiyumvira ivyo avuga ni hajya kuko nta teko na rimwe riri gusaba mugawe bakumva yuko kuvyerekana yaba bamuko abari mu gikoni yaba bamugendanira babahe Zunho bwati n'umuyobozi Imana yari yaduhaye n'ingabire Imana yari yaduhaye kandi nacyo bituma twifuza ko aramba mugabo Imana ikora ibyayo yamura kwizera yamura asoma Bibiliya yamaze gusoma Bibiliya inshuro nyinshi nuko ba ivyo yakora byinshi wasanga yabirondeye mu ijambo ry'Imana mwebwe mukapanga mugapangurura mugasubiye bati ico navuganye n'Imana je ndakizi ikindi yari mu yakigongwe jewe narigeze gukora umunsi umwe ibyo yari yampaye gukora ndabikora nabi kandi ntibyari kosa ritoroshe shindaga ndamubwira ati jewe no kuri nakoze ikosa ridasanzwe muri kino kigo nka presidence haranda baca yitwenge kuri iyi si udakora amakosa n'umuntu ataco yakoze ujye ukijyana mu gitanda ciwawe ntakoze uzokora mugiye urize utangura gukora igikorwa n'amakosa urayakora tugenda ucubikora nuko hanyuma kubizana tubisubiremo inza kumura rero mukure arengeye iby'ubukuru bw'igihugu aka kabuga kaba umuvyeyi hanyuma rero nk'amashikiranganje n'amashikiranganje yamahereza gutanga impanuro z'abavyeyi kandi apana zemwe by'akazi nkora umuntu aguha impanuro z'akazi impanuro z'ukuntu zobaho iby'ubushikiranganje byararangiye ibyo byararangiye uteza kwipanga ku buryo nawe uzobaho ngiki cyo wokora nawe kugira umuryango wawe uzo kwisununura hama ikindi cy'ubuvyeyi nta munsi numwe ashaka kwinjira mu biri we yaguhaye audience yatangwa nibatangura iby'akazi yatanga kubaza uko muhira mumerewe uko madama amerewe cyane umukenyezi uko umugabo wamerewe ibyo rero byerekana umuntu afise sense y'ubuvye kandi nawe yarabikora kuko aragaye afise umunsi uganiriza abana biwe twegeye ku rugamba turiko turarwana twaravuga tuti twe turabangurube abangurube n'abantu barinda gose intambara iheze bamwe baragiye mu nzego z'umutekano abandi batureka muri politiki no muri politiki twatangura kuza turaba ama reference tuvuga tuti none gendo no fatiki mbwa natwe twagize amahigwe nyinshi ba Petero Nkurunziza aca atubera nyene icitegererezo
kuko yari umuntu bwa mbere yatwigishije kwiyemera. Ubwa mbere n'indongozi zose zihamagarira kwiyemera, ni ibintu yatwigishije cyane. Umuntu ariho akavuga ati none wowe ubonanirwa n'ikintu gute, baguhaye iki, none kubera iki cyo kunanira, biyemere. Kumviriza abantu, iyo uri indongozi rero utumvirije abantu umenye ko indongozi z'abantu, kwicisha bugufi. Ngira mwarabonye ariko n'abene gihugu, abamama bashaje, abantu bagize, ngira mwarabonye Bubanza yoza ibirenga abanyagihugu, bambika ibirato wenyene. Kwicisha bugufi nibyo uri umukuru w'igihugu, mugabo kwicisha bugufi, ntugende uragara. Ibyo byaratwubatse, nicyo gituma hamwe benshi baba barafashe ingendo yiwe tuzoshika kure cyane. Hanyuma kuba umuntu w'abantu, abantu bose bakakwiyumvamo, kunda burongo inka twaratowe ko ariho n'utorwa ukasanga umengo ntazi nuko yatowe n'abene gihugu, no kubaramutsa umengo ni igicumuro cy'inyanduruko. Ibyo byose rero ni ibintu yatwigishije. Yamarabonye yageneye amakomine yose, imitumba myinshi yarashyitseko, ari kumwe n'abene gihugu, akavuga ati je n'umene gihugu mu bandi. Icyo naco ni ikintu yatwigishije kandi tuzogendera n'abandi dusaba ko bogendera kwintumbero mu buzima. Abantu bagira intumbero benshi, ukeneye kuzoherezayo, bizogenda gute. Ivya vision bitushizemo cyane, ngira muzobona hirya no hino. Nka je ndivuga ubonye ntangwe kubaka ikibuga nkagira cy'igisenyi, ndiho yaturindisha akavuga ati sawa, kuvuga ati ndafise intumbero, mugabo amahero ukabona ko ari menshi, ukavuga none nzo yakuraye. Mugabo kubera wihaye intumbero pole ugasanga uriko atera intambwe. N'ubu rero ibyo kwintumbero ni naco kiriho. Ngira mwarabonye kwikwira amakomine yose tuvuga tuti ni intumbero mu buzima, mureke kuza gusanga umuntu akuze gushika ahasaza ugasanga ariko arasubira inyuma yicuza iyo yataye umwanya, ibyo yashize ibintu yari afise kubera atantumbero yari afise. Hariho gukunda ibikorwa, dukundisha ibikorwa twese. Je namufatiye ko gukunda ibikorwa, nico gituma umwanya kuryama waragabanutse. Abarundi twese eka mbere n'abanyamahanga turabona yuko yateje imbere igihugu cacu mu bisata novuga vyose vy'ubuzima ugize igihugu. Mu gisata c'iterambere murazi yuko ku ntwaro ya nyakwigendera ariho haciye hatangura ibintu bita ibikorwa rusangi. Ibikorwa rusangi vyatumye hubakwa amashure, amavuriro, hubakwa inyubako z'abayobozi bakorera mu ntara, bakorera mu makomine, eka mbere no ku mitumba. Tukaba twarashitse naho tuvuga tuti reka dushireho ibiro by'umukuru w'umutumba. Aho ni mu iterambere, mvuze bikeyi, simvuze amabarabara, simvuze amavuriro, simvuze eka ibintu byinshi byarubatswe kandi namwe mwarabyiboneye mu mwanya mutoyi cyane. Ukibaza uti mbega amafaranga abarundi baci bayakura hehe kubaka ivyo bintu nk'ivyo? Ariko cyane cyane yarakunda guhimiriza abantu ngo bakoreshe ubwenge bwabo, bakoresha amaboko yabo, hanyuma ibindi byose byaza gusahiriza. Nk'igisata cy'umutekano cyane cyane narabaye umushikiranganje w'umutekano. Jewe nshika mu bushikiranganje narabonye ingene abapolisi, ingene bambara, ingene barya, ibikoresho bari bafise. No kuri yarakoze ibintu bidasanzwe kugira ngo igipolisi cy'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi cyambikwe umutamana, na cyane cyane mu bijanye no mu nyigisho, mu bijanye no n'ibikoresho, mu bijanye n'ibikorwa bya misi yose. Ari naco gituma mwaciye mbona yuko haba ingabo z'u Burundi, haba abapolisi b'igihugu baciye babitumwako igihe cyose hagize ikintu kiba mu bihugu bitandukanye umutekano wahungabanye, bari babitumwako. Nimvuze bikeyi muri byinshi, turazi ko twese turabona yuko nukuri igihugu yagishikanye kure. Ariko cyane cyane hariho akantu ntoreka kuvuga, ni ikintu kijanye n'imibano y'abarundi, hagati y'abarundi. Mwarabonye yuko nyakwigendera yakoze ikintu gikomeye cyane mu kugira ngo abarundi banywane gusumba ibi bijanye n'amoko, abahutu, abatutsi n'abatwa bose bumva yuko ari abarundi kandi
iyi ntambwe tugeze ko aha tugeze tubikesha nyene icubahiro nyakwigendera Petero Nkurunziza. Abarundi rero yatwiwanishije by'ukuri kuri ico twovuga yuko yarongoye igihugu cyamaze gutabagurika, hanyuma aza gusozera igihugu abarundi bumva ko ari abarundi bose nawe ariko baratera indura ariko baratera igere hariya mugabo muri kino gihe muri langage ico gihe nagiye mu bushikiranganje hari 2007 itariki 14 z'ukwezi kwa 11 ivyari bikihari ukavyumva hirya no hino, ariko mu nyuma teste yabaye 2015 hajya bari duteze umutego yuko dushobora kugwa muri bya bindi by'irindwi na kabiri nari no 893, ariko mwarabonye yuko babahutu n'abatutsi ababigito wabasanga hose, aba patriote babandi bumva yuko igihugu kiguma gihagaze wabasanga hose. Kera havyo akantu gatoye baca bagenda mu moko yabo bose, bagenda mu ntara zabo zose, ariko hajya 2015 byarerekanye yuko abarundi bamaze kunywana ibintu bijanye n'amoko yabo, barafise ibindi bibazo ntibihera mu gihugu, mugabo ico kibazo barakiteko intambwe nini cyane. Hama ikindi yari yamaze kudukuramo kwari ukumva yuko tuza kuzerinze. Twatanguye budget yacu wasanga ari budget hanini ya 48 nivyo vyava mu gihugu, 51 bikava hanze. Hageze kwiga budget babati ni muyige, ministre ajeje amafaranga agategura urugendo rwo kuzogenda Washington kuza kubona nawo muri FMI na Bank Mondiale kugira bemere ivyo twemeje twebwe nk'inama shikiranganje. Abati oya nivyo bandanya uko wojya bike vyiwawe ushaka kwikontororera, kuko nivyo batubwira ngo by'amapu budgetaire barabibapangira bakavuga yuko ayo mapu budgetaire azoboneka mwaka caza mu kwa kabiri kumwa kukurikira yamahera mwako murakoresha ikintu cyamaze kurengana, ugasanga imigambi yama yacerewe mwari mwabipanze mugabo ntibishobora kuranguka. Bati no reka rero tutangure kwigwana twibeko ibijya byo kwankuraje abarundi, mwaki ibiro by'intara, mwaki ibiro by'amakomine, mwiyubakira amabara y'imigendanire, mwiyubakira amashure. Siko byari bimeze muri kino gihe, intara zose zirafise amashuri. Rero yarahinduye ko niyo mpinduka rero niyikenewe kugira igihugu gishobore gufata umurongo mu by'ubutunzi, cyane cyane kumaza kumenyera gukoresha ubwo buryo. Kiri naco nuko tuteza kubungabunga ubwo buryo bwacu tuba twaronse, kuko utabubungabunze barakusha mu myanya y'intoki ugasanga byose bamaze kubitakaza. Ikindi ni gukunda igihugu. Rero sinzi ko muraraba n'amamodokari usanga ariko madarapo y'igihugu muri kino gihe, uragenda mu ntara zose ugasanga abantu baranezero bafise umunezero yuko base ku kimenyetso sherekana yuko ari abarundi. Iyo rero nindi ntambwe yo kubanza kumva yuko ntiwa igihugu cyawe ntiwa muri kuragituka ukivuma, oya banza ugikunde. Ibibazo birimo nk'ibyo babiri mu rugo rw'umuryango, wewe utaba udakunze umuryango wawe ntabwo utaza gukunda nawe. Ico kintu yaragize mu kandi abarundi bamaze gutera iri ntabwo muri kiyagiye cyane cyane guhera 2015 byasaba mu president arinda adasanzwe. Ivyo byo kurinda rero ukacurindisha nabandi. Igihugu carahindutse, ibisagara biravuka, ugiye mu Rutana, ugiye Matana, ugiye ku masanganzira za Kirundo Muyinga, ibisagara ubu umugambi hari no ko nukugenda bakwiragiza amatara. Tuzosanga kino gihugu rero urabona ko kiriko kirahinduka isura yacu mu bice byose. Muri byavuye ku butwari bya nyine cyubahiro Petero Nkurunziza. Nkino ziri mu bintu dukoresha mu gusubiza abantu hamwe, hanyuma nawe nk'umuntu yari yaravyigiye yadufashije cyane. Mbere nagomba ndababwire naho naye bwabivuge, je naje mishamo y'umupira w'amaguru mu Burundi ari wabisavye ati genda urabe yuko haco wohindura kugira ngo umupira ube umupira wa business. Donc yakona kwivugira ati
tugire football business, tugenda abana tubaciye yo kujya umwana aza kurondera akazi k'ubwarimu ku bucamanza agende akina umupira aronka amahera, kandi turamaze kubishikako abana tubaze kurungika za buraya bahembwa amamiliyoni amajana ku kwezi kumwe. Ni intambwe twashitseko rero yaradufashije. Arazani kuko rusangi turajamwo turakira nivyo amashuri amavuriro n'ibibuga birubakwa no muri FIFA bagize kuvuga yuko mu Burundi kubijanye n'inyubako bavyitaho cyane. Harabana seminaire y'aba francophone abantu bavuga ifaransa yaberega Bujumbura bavuga bati nuko bashimira turazi nyene mushami inguvu n'ibibuga bito vyiza by'abanyagihugu muga biteye igomwe bituma intara zose ziduga mu mupira. Ivyo navyo yarekoreye ko ngira ngo uravye imigwi ubu kumwakuza izokina ikiciro ca mbere imigwi 11 yose iva hagati mu gihugu. Rero kubera ko abanyagihugu bagiye baragira barubaka abantu bagiye barerekana impano Imana yabahaye bituma n'umupira utera imbere tukabishima. Rero ngira mwarabonye yuko twagiye ubwa mbere muri Kane byari bwabeho n'ubu turibaza yuko mu misiza tuzogera no muzindi ngino mpuzamakungu. Urumva rero yadufashije aduha impanuro kandi twarazigendeye zose. Twegerero nk'abantu bari biri mu twavuze ati none tumwibukira kuki reka dushiriye akakintu aba sportif tuzokora tumwibukirako hama kubera usanga uburyo bugorana twabiciye muri Fondation Pax Burundi ko ni fondation yadufashije gukora imigambi itari mike, kubaka ibibuga, gufasha imigwi y'inkino, turafasha muri basket, turafasha muri football, turafasha hirya no hino kandi tuzobandanya no mu kubaka cya kibuga nyanyo twaciye n'ibindi byose turakora byinshi gose twakora ibitaro by'aba sportif bagiramwo. Twaravyiyumviye rero tuzagaba tuti ntibishoboka yuko umutama wacu yibagirwa, reka dushire igikombe camwitiriwe. Ni igikombe mu bisanzwe dutanguye tutavyiteguriye neza kuko n'umwaka wa mbere mugabo intumbero yayo bwamenye kugira ngo irajya dusigaranye umwe wese mu sportif azo kwamagibuka. Hamijya kabiri munazi yuko yashize ibikorwa byinshi bitarahera. Rero turifuza yuko mu buryo tuzokwegeranya uburyo buzosigara bwose buzoshe bugenda gufasha mu bikorwa mu muryango kugira ngo ibikorwa yatanguye bihere. Ivyo rero turavyizigiye kandi uyu mwaka twatanguje n'imigwi 8 ya mbere yo mu Burundi ngira ngo tugiye ku murongo hazo harimo umugwi wa Message, umugwi wa Flambeau du Centre, umugwi wa Olympique, umugwi wa Kayanza, umugwi wa Musongati, umugwi wa Aigle Noir, umugwi wa Vitalo n'umugwi wa Rukinzo. Imigwi 8 izokinira ku bibuga nka vyose byo mu gihugu kiretse ndibaza mu Cibitoki mugabo handi hose hazobera urukino rwa Mazori Makamba kubera ni kibuga twamwitiriye cyitwa Nkurunziza Principal Complex Stadium. Kini naco nuko twifuza yuko mu myaka 2-3 iza ico gikombe kizoja kibikombe c'akarere tugatumira imigwi y'akarere kugira ngo ize kugira tubandanye incungu yacu intwari yacu tuyibuka. Ni twabitunganije rero muri fondation tubibaza yuko bizogenda neza dutangura kuturaba ko zotanga tariki 8 cyangwa 9 cyangwa 10 mugabo izocihera tariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu niho zorangira mugani inkino twagomba ko ziba inkino nziza n'ukino rwa nyuma mbere twarasabye ko ruca kumonesha kure igihugu en direct ku Makamba kugira abantu bose bakurikirana. Ico namubonye ko nuko yari umuntu nukuri yumviriza abakuru n'abato. Ugiye kumubwira ikintu yarakumviriza kandi ikindi kintu yarakunda ikintu cyo kwandika. Ikintu cyose umubwiye yaracandika. Naho wamubwira ikibazo canke ingorane yacavuga ati reka nzokubarira. Ukaca usanga inyuma y'iminsi 2 canke 3 aciye akubwira ati bwa wundi ati cya kintu kizogenda ukunuku. Ivyo rero nanje nari mwigiye ko cyane kumviriza abantu kamuha umwanya wo kuvuga kandi nawe ugafata umwanya wo kwandika kugira ngo ivyo yavuze ntihagire na kimwe wibagira. Nkumbure naho utogenda umuhaye inyishu ufata kanya ko kurimbura ko kuraba ivyo yakubwiye hama nawe uzomuhe inyishu itomoye. Ikindi namwigiye ko ahubwo ndanashimira n'Imana nawe nyene naho aruhukiye ndakimushimira kugeza ino munsi. Naramwigiye ko ikintu cyo gutahura gusumba ijambo ry'Imana. Igihe cyose ariko aravuga
yaguma avuga ati imana izobikora, imana ni nziza, no gusenga imana, no kugira gute, no gukora ibikorwa by'Imana. Ico rero narakimwigiye ko cyane, kuko iminsi yose yaje wasanga ariko asoma Bibiliya. Yavuze ati ku munsi wa kane ngahazo kwama havuga uturirimbo tw'Imana gusa, twakora turi muri mpwemu yera. Nivyo novuga, no kuvuga ico ni kintu ntazopfa nibagiye, kandi nubu ni utwo turirimbo turiko turavuga nyamvuga nti aha turi kumwe n'Imana, turiko dukorana n'Imana, turashobozwa n'Imana. Je nize byinshi cyane. Ubwa mbere nize kwihangana, namwigiyeho kwihangana no wowe uri mu bibazo bimeze gute, ko inyishu itegeza kuboneka. Inyishu irashobora guteba umugabo iteza kuboneka, ko atakintu na kimwe kimwe gutera ubwoba, kukaba umuntu, ukaba umupfasoni, ukaba umugabo adakangwa n'imituragaro. Icyo narakimwigiye ko hahandi bikenewe yuko useruka utitayeho ku nyungu zawe, ugaseruka. Icyo narakimwigiye ko. Ikindi namwigiye ko ni ugutunganya imigambi. Tuvuye kwinjira stade Rukundo yibuye, yaratubwiye ati iyi stade ndemaze ku imyaka 7, mugabo ni gitigiri c'amabeni y'amabuye yakoze yarabifise ku rukaratasi, igitigiri c'imifuko y'isima yagiye ko yagifise ku rukaratasi. Turatanga igiko kimaze imyaka 7, ivyo vyose ukaba waravyegeranije birahana. Arabati umugambi utangure, si itegeko we ko uzocurangiza, umwana wazo urangiza, abandi bene wanyu bawurangiza nawe uza utarawuheza, mugatangura umugambi. Ikindi kwiyumvira ibintu binini, avoir une grande vision. Ico nakimwigiye ko kudatinya gutangura umugambi, kuko twatinya tiwo yatangura umugambi ukuntu uzokoreka, ni si ubizi n'Imana izobigukorera. Icya gatatu nize gukunda umuryango, ukava hasi ukava ku rwego rwo hejuru ukimanura hasi muri famiye. Umwana mugakina, mukaganira mu rugo na madamu, yari umuntu akunda umuryango cyane, mukaganira na madamu, mukavugana ibibazo, bya bibazo bimwe by'ingutu bya bindi mwari gutinya, bikaba byo muvugana kugira muzo bironderere inyishu. Ikindi yari umuntu akicisha bugufi cyane. Bikana ntagaza cyane bati none jewe no kwishira hejuru gute, anyere cyo mukuru w'igihugu yicisha bugufi gushaka kuri uri herugero. Je ndumushikiranganje nogira iki cyo byakunda, kugenda mfukamye abantu bakamara ko nagiye mfukamye nuko nyene bidakunda. Je ndumuyobozi mwishikira abanyagihugu bamwandikira udukaratasi tunasomeka bati twose utwegeranye uze ucutuzana. Aho yasize kwinyishu ucubahamagara ubaye inyishu natanze. Ibyo bisaba kwicisha bugufi cyane iyo uri umukuru w'igihugu. Iyo umukuru w'igihugu bisaba kwicisha bugufi. Ibyo byaranyigishije rero jewe mu kazi ka misi yose, bitananiye umwene gihugu mu byo nagenda cuma ko najejwe amabanga yo kwegera cyane abene gihugu bantaho nikora n'abandi, byatumye ushobora kubegera binyoroheye. Iragi umwene gihugu wese afite icyo yafashe, kuko hari umuntu yamukurikirana ku munsi ku munsi. Hari n'uwavuga ati uyu mutama wacu ni ikigenda muyibukirako. Muga muri rusangi uzosanga biguma bizunguruka hafi yo kuzigana igihugu, ukamenya igihugu cyawe icyo ari cyo, ntihagira umuntu agusamaza. Uzosanga ari ibi byo gusenga, gukunda Imana, gushira imbere Imana mu bikorwa bya misi yose, ukayiha ikibanza cyayo. Murabona ko twatanguriye mu mugambwe Imana ironka ikibanza cya mbere gushika no mu bizo shingiro. Iki ni kintu kitazokwibagirwa, naho ngira ngo hazohera imyaka 1000 bazovuga bati mu Burundi Imana yarose ikibanza cya mbere. Hanyuma gukunda ibikorwa, gushaka umuca cikijo, gushaka umubira birakuya. Ikije ukunda ibikorwa wewe ugakora, ukora usenga. Hari akandi yacize ati ukora usenga ukora. Hama kintu yavuze gikomeye cyane ni iki cyuko bishoboka.
ibintu birashoboka kuko abantu benshi ngira muribuka mu minsi yahera ko abantu bose bagomba ngo bagira neza n'ubushonje ndasavye abagira neza baze mugabo murabona ko byaheze tukubera yavuze ati turashoboye Imana yaduha amaboko iduha ubwenge iduha ibihimba byose abaje batunze bafise muga kera twaricara umugasanga umurishe kuva mu gitondo kumugoroba arindi mugira neza azomuzanira afungura gushikirana wa mutima gushikirana naka aramerewe nabi reka tumwubakira inzu nakagize ukure kadufatike niwo n'umutima abantu batazo kwibagira niragi tazo kwibagiranwa rero no kuba kwicisha bugufi ni umukuru w'igihugu wa mbere ngira ngo muri Afrika abantu bose bavuga bati niwe muntu w'abanyagihugu wicisha bugufi baravuze mukuru w'igihugu cya Tanzania mugabo urazi ko twaje imbere yiwe umukuru w'igihugu cyacu yaje imbere yiwe nawe ashobora kuba yasomeye kuri we mugabo kwicisha bugufi ku muntu w'abantu iryo niteka dusigiye hamwe turigendeye igihugu izoba paradisi yo kwisi iragi abarundi bosigarana nuko nyakwigendera Petero Nkurunziza yari umuntu akunda igihugu yari umuntu akunda ibikorwa yari umuntu akunda Imana cyane ku barundi jewe ndavye ingene hariko harategurwa ibwirizwa nshingiro rishasha yaguma avuga ati mu gihugu cacu c'u Burundi Imana yatugiriye neza Imana yaratubaye hafi none mwibwirizwa nshingiro kubera iki tutoyiha ico kibanza ca mbere ikwiye rero ico kintu c'uko habaho ibwirizwa nshingiro Imana ifise ikibanza ca mbere ni kintu wenyene nkeka yarongowe na Mpwemu Yera wenyene yazanye kandi no munsi tukigendera kandi natwe no munsi murabona ko tukinezererewe turavye ibikorwa Imana yagiye iradukorera ndibuka ari ku munsi yasinya ibwirizwa nshingiro yaranezerewe cyane barumuze yudukundana tukagukunda yabari bikunda yaranezerewe cyane jewe hari Gitega agomba kujibugendana twarabonanye acarambwira ati Imana ishimwe cyane ati bwirizwa nshingiro ririmwo ikibanza kibereye cy'Imana ati mpejeje kurisinya ati mugende kwinywera agafana murumva yuko iryo ari ragira ikomeye cyane na cyane yaraze igihugu akongera akaraga nabene igihugu jewe iragi mbona abarundi gusigera bisha mu mice kubiri ni gutatu ugukunda gusenga n'urupfunguruzo rw'ibibazo vyose iyo niragi rifise akanovera muri kino gihe rizokagira ejo n'umuhe bizokurikira gushika inusirangiye ubwa kabiri no kumenya yuko utiza gutunganya utwawe duke nturindire yuko unenda kukuzanira ifashanyo abarundi Burundi bwaremewe ufashanya ntibwaremewe gufashanya n'ibindi bihugu ni sawa mugabo kwa muvuze ko atiza kuzofashwa nanje nacyo nacyo numva hanyuma irindi ragi novuga irya gatatu nikijanye no guha agaciro ico umuntu ari utaravye intara yiwe utaravye ubwoko bwiwe utaravye iyo yize utaravye imyaka yiwe ico umuntu ari ukagiha agaciro kuko niragira ikomeye cyane Petero Nkurunziza yadusigaranye agiye hana gasanga umwana abona ko arimo afise kazoza yaca muyegereza afise impano y'umuziki yaca muyegereza afise ibintu amubonamwo yarakwiyegereza byarashika hajya akarondera n'abantu ba professeur muri kaminuza ati genda uronde ujya mu professeur muri kaminuza bijya bintu yaravyize adu expertise ntari no kuri decret ntari na hehe bagusa kubera yabonye abizi avyumva ati ngo imudufashe umba yamaze kumuha agaciro naho yakunda kuba ati ni wagira umudandaza komeye afise ubwenye bwo kudandaza mu ikomini wanyu ni mu mubungabunge ni ingabire rusange Imana yabahaye nimwasanga mufite mu engineer mwiza yabaze kuba igihugu cyose ntakiri umuryango yamaze kuba igihugu cyose umva yamaze niragi jembo n'abarundi twafata ngiye dusigara ni byinshi ivyo nivyo gishiye ku masonga gusa nabo ndonde byinshi
hariho ijambo yakunda kuvuga ngo dusenga dukora dusenga. No kuvuga yuko yavuga ati hariho abantu bakunda kuvuga bati abasenga mu bisanzwe ni kwambaza Imana gusa ntacyo bahereza amaboko. Mugabo yavuga ati dukora dusenga dukora. Ivyo rero nawe yarabigendera, ivyo nivyo vyatumye ahubwo n'iki gihugu cacu gishika aha kigeze, kuko vyari byo bimuyobora, vyari byo bimushoboza. Ikindi novuga naho nyene ni muri ivyo nyene yaranka abantu binjirira abandi mu byo bajejwe, cyane cyane turavye muri aba bantu usanga bagiye kukritika abandi, kuvuga abandi naka ntavyo ashoboye. Biriya yakunda kuvuga ati abavuza inanga muvuza inanga, abavuza umuduri muvuza umuduri, abatamba ingoma mutamba ingoma. No kuvuga yavuga ati uwo umuntu wese cyajejwe kiba ari cyakora, areke kuja kwinjirira abandi mu byo atajejwe. Ico naco nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane. Mu bihe byiwe bya nyuma yavuze ati gupfa si bibi, ariko gupfa nabi nivyo bibi, canke gupfa uhemukiye igihugu. Yaranka abantu bagenda bahemukira igihugu, ati rero guhemukira igihugu ni ikintu kibi cyane, kandi tugakunda ibikorwa. Nico nkumbure noshikiriza, na cane cane ku mpamagara n'abarundi bose yuko iyo mpanuro nziza, ico citegererezo twogishira ku muzirikanyi, natwe bikazodufasha muri urugendo turimwo go muri iyi si. Jambere nafashe kandi nzobandanya ngera ko ni dusenga dukora dusenga. Iryo ni jambo rikomeye cyane. Buryo uvuze uti nkore nongere senge nongere nkore, ugaca wiha umwaka usanga ibintu wabirandagase byose bimeze neza bihezagiye. Igihe yari kadusezera mu kwezi kwa 5 ku mwaka weze, nivyo ni jambo ryo muri Bibiliya muga yaribwiye twebwe cyane abagumya banga. Yavuze ati mwubake igihugu, mwubake mugavye abasi bacari, kandi yakavuze atandwiza ibiresigaje kugira ngo ave kuri iyi si. Ako nakantu kabisa yatubwiye ati kandi ntiyishizemwo, ntiyavuze ngo twubake igihugu tugavye, yavuze ngo mwubake igihugu mugavye abasi bacariho. Bavuga mu kirundi ngo hari amahoro muhororamwa. Yaravuze ati uhenze n'agahengwe acana inkinzo. Hari abantu bijajara akahengwe kabonetse akagenda arataragurika akibagira naho nicajejwe. Rero niko gucana inkinzo, nta guhendwa. Rero ibi by'umutekano hari ibintu zatubwira ati utayaze naso ntumenya umugari wa sogokuru. Umva arakwereka neza yuko apana kwigira nk'abantu bava mu kirere. Menya iwe wiyuvuye, menya icuri. Hanyuma nka twebwe rero abagomba yuko tumenya ingene abantu baza barahanahana amabanga babisa abandi. Yatubwiye ati uca mu makanda y'inzovu ugakira urume. No kuvuga iyo umuntu yamaze gucira inzira uca woroherwa. Nabivuze n'igihe banyizera ngo ndongora umugambi, navuze ni jewe ko nsubiriye Samuragwa, je nikiriye mu makanda y'inzovu nuko ni wararaye nzobandanya nigira neza, kuko byishe byamaze kubitangura. Urumva uca abandi baciye. Hanyuma hariya kandi yatubwiye nk'indongoza ati aho Imana itakugeneye ntuhashinga intahe, uhashinga ijisho. Ntabwo abantu baragomba kwipanga ngo hajya Imana itakugeneye uharabisha amaso uganutse uhashinga intahe. Abantu bose bakaza baramenya iyo migani, yakamenya bati hajya ndashobora kwipanga muga bitama itakugeneye ugumuharaba ukunyene habandanya na usaza ugivamwo bibandanya. Urumva rero ni twishi n'amajambo nkora mutima. Nibaza yuko ababijejwe bazeza kwandika neza. Hanyuma muri abantu bariko bararondera ingene bo kwitwara n'ingene bagirana bakamufata kwa karorero, ko yavuze ibintu bitari bike kandi vyiza kandi bigumaho. Burya ikintu gikomeye kuvuga ijambo rikaguma imyaka n'imyaka, ico ni ikintu gikomeye cyane. Sogokuru wacu yari umuntu kuvuga yatoranijwe n'Imana, kuko ibyo yakoze byose munazi igihugu cy'u Burundi cyari kimeze akagihindura kikaba uku kimeze. Ni ingabirano Imana yari yamuhaye. Murabona ngene yabipanze buke atamusunikano. Kuravye twari tuzi ko zizogumana imyaka myinshi
ngora vingine yagiye amefanya safari ya ghafla niko bayita mu Kiswahili mugaca twibuka ariko yatubwiye ati mu kwezi kwa 6 hari ibintu mbona ntibimeze neza mugamusenze muzobirengana yabitubwiye Gitega gihugu mucubake mugavye basi bariho timuka mu 6 turabona yuko hari ibintu bitameze neza umva yarabizi kandi yakivuze uko nyene cyo tuba tuti yaratubwiye yavuze ati dusenge cyo tubirengana cyo turasenga cyo birabandanya kandi igihe yatukujije hajya ukuze nahurira uririndane